Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanje mpagaze hano nshima Imana ari ikintu Imana yankoreye. Ijoro ry'ejo nabonye Imana. Nari ndyamye namaze kuryama ariko nakiriye telefone nziza. Telefone nziza nakiriye sindi niyo mugisha. Nari mfise boyfriend wanje yarafunze umwaka n'amezi 5. Ariko kubwo gusengera muri repentance nabonye ikiganza c'Imana ku munsi w'ejo telefone yambwira ko ari mu rugo. Ndashimiye Imana cyane. Amashikuri Yesu yamugiriye neza. Haleluya. Nivyari vyoroshe ariko Imana yarahabaye. Amen. Ndayishimiye cyane nari nayisezeranye yuko niyabinkorera zohagara imbere y'ubwo bwawe ndayishimira. Ndayishimiye cyane mve ko ndayikengurukiye ngaraheza giye. Amen. Amashikuri Yesu yamugiriye neza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ucusenga ufise ukwizera oya ntakazorera data. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ucusenga ufise ukwizera oya ntakazorera data. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndashima Imana yindwi yambereye indwi novuga y'imfura. Igihe twari muri ya masengesho duheruka gukora Imana yaciye muri mwungere nje no gucerwa nacerewe nicaye hariya ikintu nari nsengeye imyaka 4 ndakira telefone y'umugisha nk'uko ndabivuze. Jewe nari n'ibintu byo kwa muganga yarigeze kuduhagurutsa aratubwira ati ngaha hantu abantu b'ibintu byo kwa muganga muhaguruke. Turahaguruka aratubwira ati igihe kitari gito mugiye kuronka akazi. Jewe nari maze imyaka 4 narakoze stage ahantu no kuvyibuka ubwiwanje ntabwo nari nkivyibuka. Naciye nigira mu tundi nkaronka ibiraka. Hama kuwa kabiri ndaho hantu naci ibiraka telefone y'akazi irandondera irambura. Ariko uwo muntu arakomeza ndahava mu masaa 5 ndabona telefone yampamagaye kenshi. Ca ndayitelefonako acambwira ngo nyaruka ahantu nari nakoze stage aheze imyaka 4 ntacibuka no mu mutwe ko aho hantu nigeze kuhakorera. Akore twokomera Imana amashiga mw'abantu b'Imana amasengesho n'urufunguruzo. Acambwira ngo ubu nyene wihute. Ngiye nta na document nimwe nari mfise nta kintu na kimwe. Yaciye ndungika ku chef de service w'iyo service ngiye gukoreramwo. Ndagenda ntazi ivyari byo. Acambwira ngo umushikiriye umubwire tuvugane ku telefone. Ndagenda ati hari umuntu ambwiye ngo nze wugure telefone ikintu muvugana. Je numvise heje gusoma message ngo felicitation rero umukorege wanje. Amashika umwami wacu. Nakuri yasagira neza. Imana yari atwemereye ubuzima y'amasengesho. Bimwe by'abakizwa byo kwigirisha narabuze position korege wawe muri jewe gute. Acarambwira ngo baraguhaye akazi ngo harero ngo nisubire inyuma ngo utangura akazi. Kinabwo atoya no kurumba barire. Umutwe wanje n'umutima ntibiri prepare ko nokora akazi uyu munsi. Reka mbanze ntahe ntekane hama nzogaruke ejo ntangura akazi. Rero ndashima Imana yo mwijuru iyivuze ntibesha. Hari byinshi ivuga umuntu kamenga ntaho vyoca. Hari ama promesse menshi y'ubuze abantu bakomeye nari nararose ariko isaha y'Imana itaragera nta kazi narose. Ariko isaha y'Imana igeze kandi ishimiye umwungere Imana amuhaye amaso yo kubona kuko ivyanje hari abari baravyugaye ariko none Imana aramukoresheje. Yitwokomera Yesu amashakingure rega ari abantu buhugara akugara ariko si wafise urufunguruzo arugara gusa gakinga ariko Imana nifise urufunguruzo. Yarabivuze ati wewe warugariwe n'ikintu n'umuntu nterenze kuvuga kandi akorera Imana. Umuntu je nasangije muhera ndagenda ndamuhezagira n'amahera atari make ariko ayo mahera bariyo ampamba. Ariko ndashima Imana ko igihe kigeze Imana yabigenjeje neza. Yesu abahezagira. Amashikandi no kuri biranezerewe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya.
ashimwe kandi hama nanje muraho mpera naho mpereza ariko muri make ndashimira Imana yo mu ijuru yemeye ko mpagarara hano. Ni byinshi Yesu yakoze, gusa rero ibyo nibuka n'ibyo ntibuka nk'umwana w'umuntu ndavuga ati Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndayishimiye Imana kuba mfise umutware abana 5 urumva ndakuze. Hama ndashima Imana muri iyo minsi yose iyo myaka yose ko Yesu yanyimanye, si ubwo abarozi batari bahari, si uko abanyanka batari bahari, ariko Yesu yaranyimanye. Muri iri joro yanyimanye, na wa munsi uzi yaranyimanye, na wa munsi na wa mwaka na ya tariki Yesu yaranyimanye. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Hama ndashimira Imana Yesu yankijije byinshi ingirira neza, hama ndacyahumeka. Ariko ikintangaza nta kintu kibabaje nko kwica umuntu ntapfe, bukeye ukamubona ukajingitwa atacu uri bukore atanicyo uri buvuge. Urumva nkaca ndema muri jewe ati yakabumbye nizo kamena kwe nukuri. Ndashimira rero Imana kuba mpagaze hano. Umukozi w'Imana yarampishuriye arambwira, hama nanje ndaje ahantu ndavuga ati none ka Yesu ndi bukore iki mu gusenga, ndi buherehe ndi buhereze. Ariko mpwemu w'Imana arandongora arambwira ati wohera ugahereza. Ariko kubera Imana yarambereye maso, Yesu ambera maso, kuwa kabiri ndiyumvira gutangura ndavuga toya je nzotangura umunsi wo kuwa gatatu. Ku mugoroba ca mbona ubuhishuzi buza buriruka cyane busa n'ubwo mungere yambwiye. Ca ndavuga ati gishingiwe Intahe 2 gatatu kuba rukuri. Naricaye ahantu rero ndasenga Imana hama mbona Imana ingiriye neza. Bukeye ndashima Imana, ariko mu ijoro nararemveshe, ndaremba cyane mu ijoro ryo kuwa gatatu buca ari kuwa kane ndabira icuye ndaremba pe. Ariko nabonye Imana ingirira neza, mbona burakeye ndashima Imana. Canja mu mirimo, mu kazi ka minsi yose ndo murimo. Nagiye ntora imbago mbwira umwana ati ngo tugende, simba imigazo mvuga atanu ndahacana ndaharengana, mbona Imana. Gusa ikintu niyumvira ukuntu Satani ahemba 0 wamukurikiye kazi kiwe. Jewe niyo nzimani tumuroza mbona uwashatse kunyimbira icobo akabona ndengana, je nibaza ukuntu yiyumva. Gusa Imana yo mpishurira gatoyi nkamumenya, notambukira ifyere ndamubonye. Jewe ndumva haleluya. Jere twariko turakorana n'umwana wanje arambwira ati none mama, ati imirima yose twarimye y'ibiharage iyo waza gupfa ninde ariko yishingira imbago. Ati ivyo gushingira imbago muravyumva kurembera. Akacambwira ati yaraje arambwira ibintu byagusa, arambwira ati ma twociye tugwara kwashi ma vyogenza uku. Urumva nkabona umwana arakuze muga yataye umutwe. Ndavuga ati burya rero umuntu nabakuze arakenera mama wiwe, arakenera papa wiwe, abatabafise pore sana kandi Imana bakomeze. Rero ndashima Imana ko yatubereye maso. Ni byinshi Imana yakoze mu mirima, tubona baroga ariko tukabona Imana irogora. Urumva tubona kugira neza ku Imana. Nukuri ndashimira Imana yatubereye maso muri byinshi. Yesu wacu nahabwa icubahiro. Ndashimira Imana ko abana 5 mfise ari bazima. Yesu wacu nashimwe. Dukomere Yesu amashi yamugiriye neza kamwimana. Abadayimoni nako badakora. Waba baje ngaha amatongo yabo adashobora kwimbuka, barayaroze. Igitoki caheta igitoki kikazana gatoki kangana gucya. Ariko kuko gusenga byarahindutse. Bisaba abantu mufise abana muze murabagumya hafi. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi yarimba avuga ngo amashimwe na yawe Mana ibihe bidashira, ngo tugushimiye ivyatubaye ko byose, ngo tukwizigiye ko ibiri imbere turabikuragije. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana kubw'uyu mwana mubona afise ngaha. Kuva uyu mwana avuka, yavutse mu kwezi kwa11 itariki 19, ivyari byoroshe kuri jewe na gato, nari mu bihe bikomeye. Ariko Imana iramuzigama gushika hageze ngaha. Muri uku kwezi kwa10 ingwara ya senesite yavukanye yarahagurutse iramukomerera cyane. Turagenda kwa muganga nkuko vyahora, ariko biranga baramuprograma kumopera.
mardi yari muri salle muri bloc operatoire. Ndashima Imana cyane ko yabanye nanje, ntivyari byoroshe ariko nabonye Imana isubiza umwana muzima. Ndashima cyane, nshimira n'umukozi w'Imana Simplice yatuwaye hafi, Imana imwongera umugisha. Hanyuma ikigira kabiri nshima, ndashima Imana yabanye nanje, nari kumwe n'umuvyeyi ku wa kane muri Prince Reja yibarutse pare cesarienne. Imana iduha umwana nk'ishumbusho ko yakwirikira ubusa, ahumvise gushima kwanje Imana baheza. Amashi kuri Yesu yabagiriye neza. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ku bitangaza yankoreye muri ino ndwi. Jewe nugurije kate simu umuntu ndayimwugururiza, maze kuyimwugururiza ariko muhira bambwiye ati nubwo umwugurije kate simu ni ikintu cya mbere gitangura kwiba. Ndamubwira ati kaba umugenzi reka basi ndayimwugururiza. Haleluya. Ibintu nyamukobwa yaciye yankorera, ndavuga ati sawa, ati ndamwugururiza, maze kuyimuha aragenda arayikoresha. Ariko muri iyo ndwi muko kwezi cyantangura kumva yuko ngo telefone kati simu yawe baza bararondera abanwanyi muri wewe, baza kwandikira uyundi, acagenda kwandikira umugenzi wanje. Arambwira ati kati iryo telefone y'irya muntu irikiko ibintu bitabaho. Ndamubwira ati reka basi nanje ndayugaza. Umukobwa ndayimuguriza, ndamubwira ati mpiyo kati simu hama ndagusubiza amahera wo barayarugurujeko. Acambwira ati muko ndayiguha ntuma ndayivuna. Ndamubwira ati sawa, candagenda candayugaza candayigarura. Haleluya. Umuntu agucira icobo, Imana igagucira icanje. Yayikorera kibiki none? Hama Iyo kate simu yayikorera kibiki? nta na kimwe yari bwayikorereko, ariko barambwira ati nutayugaza bazohava bayikorerako. Candagenda ndayizana. Umukobwa acafata yiko acantorera umuntu, acantangira amape y'uwo muntu azontegera mw'ibarabara akankubita. Muhira ndavuga ati urya mukobwa kuri ya kate simu ariko antangira amape yuko bazohava bankubita. Hama nsitse muhira ndabibabwira ukuntu biriko biragenda. Acambwira ati wewe ntuzugire ubwoba, ahubwo uzumureke hama tuzoca tumenya igikora. Hama muri iyo ndwi Ico Imana yakoze rero ni iki? Ico ushima Imana? Icyo nshimira Imana nuko yantangiye ya mape murayi? niko yantangiye raporo y'uko abantu bazoza kunkubita. Hama mu nyuma turahurira mw'ibarabara, acambwira ati ngomba Izi ni imvugo z'igihe. ati ngomba ndakubite canke ndakwice ngo hama ugirende tumusubize ayo mahera. Ati je nta mahera ndamufitiye, ngomba nta mahera ndamufitiye kuko si yari yiwiwe. Hama uwo muntu turahura arankubita, ariko nubwo yankubise ntiyambabaje. Canda telefona muhira ndababwira ati wa muntu ariko arankubita. Hama baca baraza, wa muntu vyateguwe ntivyabaye. Imana ishimwe ko ivyo yateguye bitabaye. Dukomere Imana amashi menshi, yakugiriye neza ikaba yarakurinze. Hama bumvise ishimwe ryanje, Imana ibahezagiye. Amen. Imana ishimwe ko yahabaye. We bagutangiye mape wewe azana. Haleluya, haleluya. Amen. Hanyuma Yesu nashima. Amen. Nanje nongeye guhagarara imbere y'Imana, shima cyane. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho, ni Imana itwitwararika. Ndayishimiye cyane ukwezi kwa 11 mu buzima ntibwigeze kumbera ukwezi kw'imfura, kwa makumbera ukwezi kw'ivyago. Ku kwezi kwa 11 itarike 4 niho umwana wanje yafatwa agwara iminsi 2 arapfa. Itarike izi 11 z'uku kwezi kandi za tarike 4 umuhungu amukurikira w'imyaka 18 nawe yarapfuye. Nabonye Imana itabara, nabonye Imana itwenza. Kuvuga ngo izi tarike z'ukwezi 4 z'uku 11 umwana yarafashwe ntibyari byoroshe. Ndavuga ati none bemere gute? Numusore ndamubaza ati we kwagumye mu gitanda utabwise bimeze gute ngo havyase. Ndavuga za tarike 4 nyene z'uku 11 umwana araremba. Turasenga Imana
ndamutwara kwa muganga bamugiriye amayigiza 50 barabura ingwara n'imwe barambwira ati umwana ni muzima ariko umwana aguma atubwenge. Ndashima Imana rero ko yamwimanye, ndabwira se ati nta kindi gisigaye ubu ni gufata Yesu tukamuguma. Ndavuga ati umve rero Mana ndashaka kukubona ukundi, ndavuga ngo kukwezi ndazi ko atari kwiza ku buzima bwanje ariko ndashaka guhindura amateka. Amen. Byukuri nabonye Imana itabara. Dimashe naje ngaha rero jewe n'umugire sinigeze ndamubwira, nafukiye mu nzu ndamubwira ati ndagiye gusenga. Ngeze ngaha nabwiye Imana ati umve rero Mana je namusize mfutse kandi nihuri imbaraga za gukora abantu b'uyu munsi ze kumushikira zimukorera. Shima Yesu rero ntibyari byoroshe, ngoma nababwire abakozi b'Imana tugwaje mu gihe gikomeye, mwirinda amajwi y'abadayimoni. Iyo umwana agwaye haza ibintu byinshi, haza ubuhanuzi butandukanye, bamwe ngo ni isumu abandi ngo ni ishano. Genza ukugira uko ndabwira umugabo wanjye atumviriza jewe Imana nakoreye ntiyemeza ko ngenda gusaba umuti w'ishano, ntabwo ibinyemeza nzi ko ishoboye byose kandi ubundi yo nashaka afi. None ko tuzomara imyaka ingahe napfe ndamuhera ariko nzi ko Yesu ashoboye byose. Ndashima Imana rero ntibyari byoroshe ariko yarahabaye. Ndashima Imana kandi kwimukijije iri mu Ukomereza amashyi. Ni Imana itabara, ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando, ni Imana itavuganirwa ibinyoma. Nayibonye mu 11 by'ukuri nabonye Imana rero ndayishimiye bivuye ku mutima. Ubundi naribaza ati none nkabumva mpamdi umuhungu w'imyaka 18 mperuka guhamba umukobwa w'imyaka 19 bacavuga ati wa mugore atera umukoshi. Nukuri nabyumva imbere y'Imana ndavuga ati Imana ntabara n'ukuri. Ndayishimiye cyane ibyumve rero n'ibindi nasabye ndazi ko izobinkorera. Nimara amaza mwarahezagiwe. Amen.